Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo amasezerano yose icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda. Kinshasa ivuga ko Kigali ishyigikiye umutwe w'ishyamba wa M23, ibi u Rwanda rurabihakana. Icyo cyemezo cyafatiwe mu nama nkuru idasanzwe y'umutekano yabaye kuri uyu wa kane iyobowe na Perezida Felix Tshisekedi, hiyongereyeho n'imitwe yombi y'inteko nshingamategeko n'abashinzwe umutekano. Mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, hafashwe icyemezo cyo guha ingabo za Kongo uburyo buhagije kugira ngo zibashe kubungabunga ubusugire bw'igihugu. Iyo nama kandi yafashe ingamba zo gukumira ivangura, kwibasira bamwe n'imvugo zihembera urwango n'amacakubiri. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda basanga iki cyemezo kiziye igihe. Uvira inkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Bishenga Muzungu ni umuturage w'umukongomani utuye mu mujyi wa Goma, asanga iki cyemezo cy'inama nkuru y'umutekano cyo kurwanya amacakubiri ndetse no guhigwa kwa bamwe mu baturage ari ingenzi, kuko benshi mu baturage bavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa muri bimwe mu bice bya Kongo. Umutekano wacu ntabwo umeze neza, batuziza u Rwanda, batuziza M23, poruta tutayizi, tutakorana, tutari abanyarwanda, turi abakongomani kimwe n'abandi, dufite bagenzi bacu ku rugamba, abasirikare ba FARDC b'abanyamurenge n'abandi b'abatutsi bahaye bafatikanije na FARDC kurwanya M23, ariko abaturage tukabigirira mu ingaruka, tugafungwa. Kugeza n'ubu hari amakarito tocamo. Mu itangazo umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yasomye nyuma y'inama nkuru y'umutekano yarayibaye yahuje perezida w'igihugu n'ubuyobozi bw'ingabo n'inzego zishinzwe umutekano ndetse na bamwe mu baminisitiri, bafashe ibyemezo bitandukanye birimo gukumira ihigwa ry'abantu ndetse n'imvugo zihembera amacakubiri. Inama nkuru y'umutekano kandi yashimiye abanyekongo igikorwa cyo gukunda igihugu bagaragaje, bitabira ku bwinshi gutanga inkunga batizigama ku ngabo zacu. Yashinze kandi minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu n'ibikorwa by'umuco, minisitiri ushinzwe kwegereza ubuyobozi abaturage na komiseri generali wa polisi ya Kongo gufata ingamba hagamijwe gukumira ivangura n'ihezwa, kwibasira bamwe n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya ituze rusange, ubumwe bw'igihugu no guhuriza hamwe muri iki gihe. Alex Ndisanze we ni umuturage utuye Uvira, avuga yuko bumwe mu butumwa bukangurira abantu kwanga abandi bunyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu manama aribwo soko y'intambara ziri muri aka karere zidashira. Abasore bagira abantu baza bagakoreshwa n'abanyapolitike, akaba ari bagomba gutanga amamesaje, harya amamesaje akainsita abaturage kugira ngo bakomeze bakora ibikorwa byo kurwanya amoko. Ibyo ngibyo rero bikazana ingaruka mu bantu bapfa no kunyagwa no kongera kandi kudasabana kw'amoko nk'uko byari bisanzwe. Niki biki bagenda bavuga? Iyo bavuga ngo abanyamurenge n'abashitsi, iyo bavuga ngo abanyamurenge barabishigiye cya RCD, ni muhaguruke twongere kandi iyi ni okaziyo yo kubamara. Ibyo byose babikereya iyo habaye akantu runaka kugira ngo kasisite ubwicanyi. Kubw'umunyamategeko Cedric Muyoboke akaba n'inzobere mu bya politiki ya Kongo, nawe asanga iyi nama nkuru y'umutekano ibyemezo yafashe byo kurwanya imvugo zikurura insangano ari iby'ingenzi muri ibi bihe. Muri makeya nje nkaba mvuga ngaruka kuri iriya mvugo bavuze iyo kurinda abantu baba batomoye bakavuga yuko bahana kandi biyamye bivuye inyuma mu kwiyama ziriya mvugo zikurura inzangano, kuko nico kibazo abantu bafite. Ariko muri makeya twabashimira tukavuga ngo ibyo ari byo byose ibyo bakoze bihabanye n'ibintu byabaye muri 1998 aho President Laurent Désiré Kabila yavuze ngo abantu bahaguruke bafata amacumu, bafata imipanga, bafata imyambi, bafata imiheto kugira ngo babungabunge ubusugire bw'igihugu cyabo. Icyo gihe nico gihe hafuye imbaga nyamwinshi y'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi bibazo by'imvangura n'ihohoterwa bya bamwe mu baturage b'abakongomani bavuga ikinyarwanda byagiye bifata intera ikomeye kuvaho ma 2023 itangira intambara n'ingabo za leta ya Kongo muri uku kwezi kwa gatanu gushize. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Mu Burundi leta yafashe icyemezo cyo kugabanya intara zigize igihugu, zigiye kuva kuri 18 zibe 5 kandi zihindure n'amazina.
komine nazo zizaba 42 mu gihe zari zisanzwe ari 119. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Inama shikiranganje yakoranye kuva kuwa gatatu gushika kuri uyu wa kane niwe yafashe ingingo yo kugabanya igitigiri c'intara n'amakomine bigize Burundi. Yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Igitega. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko intara ya mbere ari Bujumbura igizwe n'amakomine 11 ariyo Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga na Ntahangwa. Umugwa mukuru uzoburi i Bujumbura ari naho hari umugwa mukuru w'ubutunzi. Intara ya kabiri ni Buhumuza ifise umugwa mukuru mu Cankuzo, igizwe n'amakomine 7 ariyo Butaganzwa, Butihinda, Cankuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga na Ruyigi. Intara ya gatatu ni Gitega ifise umugwa mukuru Igitega nyene ahasanzwe hari umugwa mukuru w'igihugu wa politike, igizwe n'amakomine 9 ariyo Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga na Shombo. Na intara ya kane ni Burunga ifite icicaro gikuru Imakamba. Iyi igizwe n'amakomine 7 ariyo Bururi, Matana, Makamba, Mpinga, Kayove, Mabanda, Rumonge na Rutana. Intara ya nyuma ariyo ya gatanu ni Butanyerera ifite icicaro gikuru Ingozi. Iyi izobigizwe n'amakomine 8 ariyo Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Ngomba na Tangara. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yasiguye igituma iyo ngingo yafashwe. Gutunganya neza ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, kwisunge n'intwaro mu gihugu hagati itunganijwe mu bihugu dusangiye byo muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko, gushiraho amakomine ashobora kwibeshaho, gushiraho intwaro yegereye abene gihugu, gukomeza ugukorera hamwe hagati ya leta n'abigenga, kugabanya uburyo leta yahora ishira mu makomine, kugabanya uburyo amakomine yahora akoresha no kugwiza aharihishwa amakori n'amatagisi. Umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu ari n'abajeje utunganywa ry'intara n'amakomine yaheruka gusigurira abanyepolitike batwara imigambi itandukanye kw'iyindi ntumbero ari ugutegura neza amatora yimirije. Gervais Nderakobuca: twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho loro decoupage administratif, igabanya amakomine ikagabanya n'intara. No kode rero dushobora kuyishikako iryo bwirizwa ritaraja mu ngiro kugira duce tugira rokode twisunze loro decoupage nshasha. Bamwe mu banyamigambwe babibonamwo amahinyo, nk'umugambi Sanel watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora aheruka ari nawo uri imbere mu itavuga rumwe na leta, ubona ko ari urugeri rugamije